turi mu kwezi ko gukuza umuntu wacu w'impwemu, ariko ngaha nagira ngo ntangure kuri precision gatoyi. Iyo turiko turavuga gukuza umuntu wacu w'impwemu, hari igihe wiyumvira ngo uwo muntu w'impwemu ni umuntu ufise indani hama wewe uri hanze. Mugabo c'est le contraire. Wewe ukuri uri ndani, uri hanze ni housing, n'inzu. Rero iyo reko baravuga ngo gukuza umuntu wawe w'indani, ntibariko baravuga gukuza uwundi muntu cyangwa ikindi kintu kiri muri wewe, ariko nukwikuza wewe. Iyo jambo tworivuga ukundi tuvuga ngo ugukura mu buryo bw'impwemu. Ukwezi ko gukura mu buryo bw'impwemu. Ukwezi aho wewe w'impwemu, wewe ukuri ukura. Wiga kwiyantrena, wiga batwigishije byinshi cyane kandi Imana ibahezagera baca imbere yanje. Aho wewe ukura, ni ukwezi ko kwidevelopa, ni ukwezi ko gukuza dimension yawe y'impwemu. Amen. Ikindi ababwire, umunsi ishengero rya Kristo Yesu byatahuye ibi bintu, tukabyakira, tukabikora nk'uko Imana iri kirabitubwira, nta kintu na kimwe kizoduhagarika. Kubera iki? Kubera ibyo tubona byose, Heburayo 11:3, byaremwe cyangwa byashizweho nibitaboneka. Gukura mu mpwemu, gukura spirituellement, bigutuma uganza mu isi y'impwemu. Hamuko kuganza mu isi y'impwemu kucikaca gutembera mu isi iboneka bigaca bigaragara. Amen. Hari ibyiyumviro byinshi mu isi. Ni gute umuntu yotunga kare, ni gute umuntu yoba umumiliyoneri mu minsi 10, ni gute umuntu yoba umumiliyarderi mu mezi 6, ni gute umuntu yoronka inzu yiwe mu myaka 2. Bwana wose byogenda gute mon ami. Apotre yavuze ikintu gikomeye cyane mu minsi yahera sinibuka, avuga ngo icyo utarabona ntaco uzobona. Iyo jambo mara ritaho, icyo utarabona ntaco uzobona, means icyo ntarabona mu isi y'impwemu ngo kibe gwanje, no mu isi fatika ntikizoba gwanje. Icyo utaregukira hariya hataboneka, no mu biboneka ntuzocegukira. Kuko naho wombwira ngo hariho ubundi buryo bwo kubironka, iyo ugiye kurujya mu pfumu, kurujya mu nyamareba, kurujya wunda kugerageza mu zindi nzira, nawe nyene aza kubikora mu isi y'impwemu kugira ngo abizana ahagaragara. Amen. Mubwire mugenzi wawe munyiganza uti ntasaganirizo, utegereza gukomera mu mpwemu. Tu n'as pas le choix. Utegereza gukomera mu mpwemu. Amen. Rero gukomera mu mpwemu, ko wumva ariho byose bitembera, ariho byose biva, ni ukuvuga yuko itegerezwa kuba priorité de priorité y'ubuzima bwacu. Nico cyambere twategeza gushira imbere mu bindi vya mbere byose by'ubuzima bwacu, gukura mu mpwemu. Imbere yuko niyumvira gukuza business, imbere yuko niyumvira kungene nzorera abana, imbere yuko niyumvira kungene nzokubaka inzu yanje, imbere yuko niyumvira kungene career politique yanje izogenda, imbere yuko niyumvira amashuri nzobandaniza muri university abajene bari ngaha, imbere yuko niyumvira tuzokubakana, imbere yuko niyumvira ikindi kintu cyose, gukura mu mpwemu niyo yategeza kuba priorité de priorité. Kuko udakuze mu mpwemu, pasa yabivuze, uzokwihenda, uzohusha mubakanye, uzokwemvisiza hatariho, uzokubaka hatariho, uzofata inzira itariyo, uhombe, wicwe kumbure, canke uve mu gakiza, canke umererwe nabi. Kubera iki? Ntiwahereye aho wategerezwa guhera. Intango iri mu mpwemu, intango ntiri mu mubiri. Intango iri mu mpwemu, hama bikagaragarira mu mubiri. Ico rero abantu baracihendako. Kuko uvuza umuntu asenga, araba wa wundi yamari karapfukama, araba wa wundi yamari karavuga ko asenga, mugabo ntazi ko ibikorwa be nivyo, agaciro kavyo, umunzane wo kugapima, nturi ngaha mu isi, uri mu ijuru. Aho turayihendera. Ari umuntu antwenza cyane, twama tuganira kenshi, hama kenshi cyane yaraje ambwira ngo pastor, ngo vraiment ngo ujye muntu narizi ko akijijwe,
none ngo hera ivyangiriye nkaca naduka nkatwenga nkabwira none wewe sinama ndabikubwira misi yose suko umuntu mwicaranye mu ishengero yamanitse amaboko yuko indani muri we yahindutse no ntucuraba nabi uwo mwicaranye we ndiko ndavuga abandi batarakizwa neza rero nagira tuganire ku bintu ni bimwe muri byinshi mugabe ivyo numvise no sangira namwe nahawe ni bitanu ivyo bintu bitanu bituma dutegerezwa gukomera mu mpwemu burya ni kimwe gukora ikintu ariko nikindi gukora ikintu uzi gituma uri kuragikora iyo uzi gituma uri kuragikora urashiramo inkomezi uripima kandi ukanavuga ati hakaza koba ati ntakikoze hariho ingaruka zishobora kuza nimurabe ibihitiye mu isi ingwara ya covid na wa wundi yabona amazi rimwe ku munsi yarazi gukaraba kane kuko yarazi neza ko ntakaravye ikiza kirambitana kuko yarazi gituma karaba yarakaraba kenshi ariko uno munsi genda ubwira abantu uti none kutagikaraba kane reka shafi byararenganye byaraheze amen rero pourquoi kubera iki utegeze gukomera mu buryo bw'impwemu abariko barandika mwandike icambere nuko natwe turi mpwemu ico nahereko reka rero ndacagure gatoyi igituma cambere gituma dutegerezwa gukomera mu buryo bw'impwemu nuko turi mpwemu turi mpwemu imirongo muraza murayandika muzo yisomera nimwasubiramwo mugabo Yohana 4:24 Jean 4:24 niho batubwira ngo Imana ni mpwemu ngo kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mukuri niba Imana ari mpwemu ugacugenda muri Genese itanguriro 1:26 imwe batwigisha makirita herutse litubwira ngo Imana yaturemye mu ishusho yayo iciri niki ni mpwemu none nimba ndemye mu ishusho y'iciri nakaba ari mpwemu nanje ndi mpwemu amen gusa wewe uri mpwemu Imana yari ikeneye kwiserukira ngaha kuri ino si icitegerezwa kukwambika umubiri kugira ngo ushobore gufata ushobore gukora kuvyo yari yararemye navyo bifadika impamvu yonyene wewe wambaye umubiri kugira ngo uganze mu isi ifadika amen kuki uramaze guhura n'impwemu kuri bus uramaze guhura n'impwemu kuri bus uramaze guhura n'impwemu kwa muganga canke handi ha mugo ndiho ziba ziri naha barahari sivyo mugabo ntitubabona ntishobora kubafata mugabo mu buryo bw'impwemu urashobora kumva ko hari canke Imana ikanakugirira n'ubuntu kanabona twumvise amatemoyage menshi ico gihe twumvise twabonye abamareka twabonye abantu bicaye twabonye abantu mubwo mu buryo bw'impwemu rero wewe uri impwemu nanje ndi impwemu twese turi impwemu kubw'ivyo rero wewe niba uri impwemu nta kindi kintu na kimwe gishobora kugukuza atari igikorwa c'impwemu nta filozofi yo gukuza nta psychologie yo gukuza nta entraînement sportif yo gukuza ikuza umubiri nta na aho rero kandi ahatebe gatoya nta na pensée positive yo gukuza nivyo vyeze nivyo byuzuye kuri YouTube abantu babwirwa amajambo meza rero abari n'amajwi atuje yayandi atanguye kuvuga reka numvirize wone wahura n'abantu nawe wame wiyubara ukarindira yuko ariyo verse ijamwo wapi ukarindira yuko ariyo Yesu avjamwo wapi ukarindira reference biblique wapi ukarindira ijambo Imana wapi nta saha nta minota 20 nta minota 15 noho ikintu kimbwira ukwiyumvira no gutozwa ikintu kitari mu Imana kubera iki jewe ico ndazi ko kitangaburira ko ikingaburira nikivuye ku Mana ntiduhendwe bene data Satani yaratoye iyindi nzira uno munsi no ngaha mu ishengero hari abantu bariko barakurikira abantu kuri YouTube cyangwa kuri Facebook cyangwa ku zindi mbuga bitwa ko bavuga neza bavuga amajambo meza yo kwankuraje abantu mugabo hirya y'ivyo bavuga hari yindi mpwemu
impwemu yo gutwara abantu akayombekere, kuko ashobora kuraba Apotre Keve ivyo yigisha kuri YouTube 10 minutes mudarambiwe, mugabo wa muntu akamumviriza amasaha 2. Naho kubaza ikibazo, ni impwemu ikontorora Apotre Keve zo gukontorora cyane ni impwemu ikontorora wa muntu? Ko twigishijwe neza ngo aho uteba ugira iki usa naho, none watevye he uzosa na he. Ntiduhendwe. Sinanse yuko turabe inyigisho zidutera intege, uraziraba mugabo zigira ikibanza cazo. Yabivuze neza pastor muri deuxième culte, ntizize kuvogera umwanya w'amasengesho, umwanya w'inyigisho, umwanya gusabana n'Imana, umwanya w'ijambo. Ça ne peut pas les remplacer. Ntibishobora gusubirira ibiva ku Mana wowe ukeneye kujya nk'impwemu. Nubwo vyoba vyiza gute, ntibishobora gusubirira ibihumetswe na mpwemu yera. Genda usome igitabo cy'umumotivateur uwo ari we wese mw'isi, quel que soit son succès, quel que soit ivyo yashitseko mw'isi, ufate igitabo ciwe ucirigweko ukirareko. Nanje mfate Bibiliya ndayirigweko ndayirareko. Ntidusa nitungana nguma ndakuruta mu mpwemu, kuko wewe uri kurakurikira ibyahumetswe n'impwemu y'umuntu n'ivyimviro by'umuntu. Jewe ndiko ndakurikira ibyahumetswe n'Imana na mpwemu w'Imana, bifise ubushobozi bwo kunkiza no kuntabara no kumubundi bushobozi nanje bwo gucika nkabyo. Aho niho vyugari. Abapenseurs ni benshi, abigisha ni benshi, abahanuzi ni benshi, abapsikologe ni benshi, abafilosofe ni benshi, mugabo mpwemu umwe, kuko hari Imana imwe. Rero urabe neza, nimba ushaka gukura mu buryo bw'impwemu, urabe ivyo ukurikira, urabe ivyo ujya, urabe ivyo uhereza impwemu yawe. Amen. Ikindi naco nuko womenya ko icavyawe na mpwemu ari mpwemu, kandi ko ic'Imana ivyaye cyose kirakura, mugabo gikuzwa n'ivy'impwemu. Ivy'umubiri bikuza umubiri, ivy'umushaha bikuza umushaha, mugabo ivy'impwemu nivyo bikuza impwemu. Amen. Kandi muri izo ngingo zitatu zikugize, uri mpwemu, ufise umushaha, uba mu mubiri. Urugingo ugaburira cyane nigo rusigara ruganza izindi. Nari ngo rukoreke turi muri jeune, sugira ngo tunezereze Imana. Oya, Potre yatubwiye nimba muvyibuka ngo aya masengesho azobaye kugira iki, ngo heke iki igihugu. Mugabo nkuko pastor yabidigije neza cyane, ni muri amasuje baduha tugeze ku ya 14 no munsi. Namasuje kwanza apa ntigera avuga igihugu, avuga twebwe. Kubera iki? Kuko agamije gukomeza uwo mugongo ugamije guheka igihugu. Amen. Kuko Imana nikoresha aba enfants soldats, nikoresha abana batarakura bataramatura, ikoresha abantu bakuze. Kuko ni intambara duhamagariwemo, si biganiro, si bikino, intambara. Nimba ni intambara rero akeneye abantu bakuze bashobora kutwara, kwikorera, guheka ibikenewe byose. Amen. Ikindi naco nuko wewe ushaka gukura mu mpwemu, kuko uri mpwemu utegerezwa gukurikiza amabwirizwa hose ndateba n'amaprincipe ivyagezwe vy'impwemu. Menya ivyagezwe vy'impwemu bigenga ubutunzi, bigenga uruvyaro n'ingo, bigenga ayo mashuri yawe, bigenga imibano n'abantu. Birahari. Fata karoro k'imibano, nibandi bakunda amakado ngaha. Amakado yose peut-être mwisi babwira bati none ivyagusa ntubisiga. Mugabo icagezwe cy'impwemu kikubwira ngo ivyagusa byose si gwawe, kandi ivyagusa byose si vyiza gusa. Hari ivyagusa binyegejemwo menote ufata naco kigaca kigufata. Donc wewe nimburu w'impwemu iteho kumenya amabwirizwa y'impwemu, ama principe spirituel agenga ico kintu. Nigiki Imana ivuga, nigiki ijambo ry'Imana rivuga, ni hehe no ziri ku mutima
kubyerekeye iki kintu kugira ngo Imana ibane nanje, kuko Imana iri inyuma y'ijambo ryayo ngo irishitse. Ntiri inyuma y'ijambo ryanje, ntiri inyuma y'ijambo ryawe, iri inyuma y'ijambo ryayo. Bidahwanye n'ijambo sihiri, ntiwihende kukameme ngo n'Imana byo yigirira akamaro. Yabikubwiye kandi je ngo nabigize guverinoma kugira mfashe ngo n'Imana irabibona, yabigusabye. Rero ukumatyuka kwacu, ugukura kwacu spirituellement si bipimwa n'imyaka, no, bipimwa n'ubushobozi bw'impwemu umaze kwakira. Nivyo bikugira icuri, bikakugeza aho utegeza kugera. Quelle puissance spirituelle tu as déjà accumulée? Ni ubuhe bushobozi bumaze gukwega, niho bashobora kwemeza ujya ageza uriya nawe aramuruta. Murazi aho hanze ari umuntu ashobora guseruka akijijwe, mugabo ahaciye bagasigara baratwenga kuko bobo babonye intege nke ziwe. Siko ndavuga bajye abantu bavuga utujambo dusakwa, ndiko ndavuga abantu nabo nyene bari mu kindi kirere mugabo c'umwiza, ahaciye bagasigara baramwimoka kuko babonye. Turebye bijya karavuga ngo yohindura ko tubona inerien muri monde spirituel, ko tutabona nta nkomeza afise. None ivyo ariko aravuga yo bikora gute? Birababaje cyane, birababaje. Kuno munsi ari aho duca tukabura inkomezi yo guhindura ibintu twategerezwa guhindura, bikango dutabara abantu twategerezwa gutabara. Ivyo byategerezwa kutubabaza twese ku rwego rwaho turirira Imana, turashaka kudukuza utugeze ku zindi ngezo. Ica kabiri, deuxième raison gituma utegerezwa gukura, nta shwa ufise. Ica kabiri nuko turi mu ntambara. Ibi rero jewe nibaza yuko iyo abapolitiki batubwiye yuko igihugu kiri mu mahoro, natwebwe abakristo sha tuvuga ngo natwebwe turi mu mahoro, twebwe tuzoja mu mahoro umwami Yesu agarutse. Twebwe tuzoja mu mahoro ijuru risubiye kuganza ngaha muri nosi, canke twitaye iwacu kuruhuka. Naye ahandi Yesu ataraza, intambara iruta iri muri Kongo muri iki gihe. Nimba rero ivyo wewe muri wewe bitari installe, kumva ukakira yuko uri mu ntambara, ari kibazo kuko uzohitana n'urusasa utazi ruvuye. Canke ushobora gusanga n'ubu ukomeretse mugabo atavyuzi yuko wakomeretse. Hari abantu benshi bicaye ngaha bafise ibikomere mugabo batazi yuko bakomeretse. Bazoyibona ryari ubwabo nabo nibakomeretse abandi. Pardon, sinanizi yu ntavyo waruzi nawe kugenda nico kintu. Canke ushitse muri situation igukanyura ibyawe byose ukabona ukintu ugize reaction, ivyo byari muri jewe. Amen. Nous sommes en guerre. Bwira mugenza uti turi mu ntambara. Turi mu ntambara nande. Twebwe twari declare igihe dukizwa, twavuze tuti mbaye wa Yesu, Satani n'ivyiwe ndamusezeye. Mugabo abo bantu babiri bari mu ntambara kuva Satani akorogwa va mu ijuru. Ubwo bwami bubiri buri mu ntambara. Wewe rero muri iyo ntambara wavuze ngo muri iyo ntambara jewe ndi ku ruhande rw'Imana. Nenda kubaza ikibazo. Satani umwita ikijuju kuburyo azokureka ngo yango ngo ntacu ntwaye ngo nta kibazo. Ngo reka ndaba abantu. No. Tu t'es déjà déclaré. Waramaze kuvuga kuri mu ruhande rw'Imana, uri umwansi wa Satani. Nawe ntiyicaye. Kandi udakomeye. Urashobora kugira ikibazo canke ibyawe bikagira ikibazo canke abawe bakagira ikibazo. Tureke kwitunga nk'abasivira, Apotre yamaye bitubwiye. Turi mu ntambara. Hari nk'umuntu acebeza aba nabo bariko barakavya. Turindire gatoya. Tenyenya gatoya. Uzobona n'ivyakwivyukiranye bwa wundi vyari byo. Nababwiye yuko Imana idakoresha abana mu ntambara, nico gituma ishaka ko dukura kugira ngo idukoreshe muri iyo ntambara turimo. Ikindi naco muramaze kubona muri Bibiliya baritubwira mwandika iyo mirongo muri Ephesians 6 mu Bikorinto ba kabiri mu gice c'icumi kuva ku murongo wa 3 n'uwa 4 batubwire mugabo aho ne bahaduhe 2 Corinthiens 10 3 4 Abikorinto ba kabiri. Unaho turi no mubiri ntitugwana mu buryo bw'umubiri.
kuko ibigwanishwa by'intambara yacu raba intambara yacu hariho intambara yacu hari intambara turimo by'intambara yacu atari ibyo mu buryo bw'umubiri ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gushingura akarimbi. Ninda shinga karimbi umwansi wacu tuko turahanga mugo turi mu ntambara mugo ngo ibigwanishwa byacu si ibyo mu buryo bw'umubiri. Rero umenye ko ibyo bigwanishwa uko wosenga kose udakuze ntabyo uzoshobora gukora ko ngo vyexerce. Ntibikunda. Amen. Manifesto 6 batubwira ubwoko bw'ibigwanishwa by'Imana dufise à notre disposition. Udakuze ntushobora kwatura ijambo ry'Imana ry'ukuri. Kubera iki? Udakuze nta jambo ry'Imana ryahishuwe riri muri wewe. Kubera atari rimwe ntushobora kurikoresha nk'igwanishwa. Satani ntatinya yuko ufata Bibiliya. Satani ntatinya inyuguti. Babandi bahora biseguza Bibiliya ngo ntiho batarota nabi. Uramba barenda guca intege sivyo. Kini gitabo cyanditswe n'imashini n'urupapuro ntaco gufasha. Icogira ico gigufasha nuko usoma ibiri ngaha hama ukabirimburako mpwemu yaramaze kubigihishura bigacika ihishurwa muri wowe rema. Aho niho bica biva mu kanwa kawe ari umuriro mwizina rya Yesu. Kristo yigize mukene ngo mbe mutunzi. Rero itunga ryane ndaribohoje. Iyo jambo rica rigenda nk'inkota kubohoza ibyawe mugabo ryabanje kuja guhingurwa guhishurwa rirasohorwa. Ico nico Satani atinya. Nico gituma agwanya ko wumva inyigisho. Nico gituma agwanya ko wama uza kenshi gukorana n'abandi wumva bakwigisha, kuko iyo uri kurumva inyigisho zivuye mu ijambo ry'Imana uri karagwigisha yamaze guhishurirwa iryo jambo ry'Imana. Ica tanga n'icari impwemu yamwuzuye kubera iryo jambo niyo acaguha nawe ubikunze ikaza kuri wewe bikakubera rattrapage canke raccourci yo gushikira inkomezi ntangere abandi bashize ko mu myaka 200 wowe ukazishikira mu myaka 2 canke mu ndwi imwe. Mwene data kunda inyigisho gose jewe mu byatumwe nkura kimwe nuko nifatiye ingingo naramaze nk'imyaka 2 kuri YouTube ngenda ku bakozi b'Imana Imana numva indongoreko bafise inyigisho z'ukuri nkumviriza inyigisho imwe ku munsi. Iyo mvuze inyigisho ni culte ni isaha imwe n'inusu ni isaha 2 cyo gihe twadufise pause naca niyugarana nkashashiramo nkasengana nabo nkumviriza nkabo nkuko nanje noba ndiyo. Ndakubwiza ukuri nta kintu na kimwe bobo baronse nanje ntaronse, ntaco bize nanje ntize, nta mpwemu yabaje ko itanjeko, nta bushobozi bwabaje ko utanjeko. Cyo ni kimwe cantumye nkura. Erega none mwibaza iyo bari kubavuga ngo abakino gihe bazobazwa byinshi, kimwe mu byo sobazwa ni disponibilité de la parole mugabo ntituyigire ko accès. Inge zirahari ziri kumeza muri telefone yawe, haraba enseignant amajana, hari inyigisho amajana, hari amahishurirwa amajana mugabo ntiwigera na rimwe ufata uwo mwanzuro wo kugira ati pa reka mbe mu mwanya wo kumva inyigisho n'isaha imwe basi. Uragowe wenda kubesha malheur à toi mbaye bibiri, kuko ibyo byose Imana izi ko ufise ko accès iharura ko ubushobozi burimo wamaze kuburonka. Ni wategwa uzotegwa nk'uwamaze kuronka ibyo wari ukeneye ngo widefande. Nemara muzi ko abantu bagwa gute? Bari abantu bagenda mu ishengero basanga oh haleluya bra la 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 hama munyu bakasaka yaragwe musambanyi yaguye mu bintu bitandukanye. Agenda gute? Au fait wewe agenda kuri front, agenda guhangana ni muhemu mbi na Satani kunyaga abantu mugabo ata backup afise. Wewe atisengera atisonzesha adatangira Imana adasacrifice ku Mana, akagenda n'umuntu agaragara inyuma bamukubise ntavyuka. Kubera iki? Ntaca afise kimushigiki. Kimwe mu principe apotre atugije mu rukundo kwezi ico carimo kugira backup. Ufisiki wishimikije.
wowe umunsi dayimoni yo guhagarara imbere akavuga ati wesha kundondera wowe urinde wishimikije iki wo kwishura ngo iki babahungu bamuvugisha mu izina rya Yesu uwo Paulo avuga dayimoni muvemwo dayimoni ngira ngo yaciye ahungura ikoti tiri mu ndindire gatoya muvuze ngo iki Paulo ndamuzi ndamubona muri registre arafise backup Yesu ndamuzi ndamubona arafise backup mwebwe mugabo ndondeye wavuze ngo witwa Matayo nawe witwa Tito sindababona mutubabarire mutubwire muri bande bararondera barabura mutaza bo muri rero ko mwubahuse kuza kutugora mu itiro ryacu reka tubereke icyo dushoboye Bibiri ivuga neza ngo yarabakubisa bataburira ko impuzu biruka bari gusa kandi bavuze izina rya Yesu kubera iki nta backup nta kintu na kimwe cyashobora kubavugira mu isi y'imwemu nta kintu na kimwe cyashobora kubashigira mu isi y'imwemu nta kintu na kimwe bashobora kwishimikiza none wowe uno munsi ndakubaza uno munsi ibyo muhura canke ibyo mwohura canke aho ugeze ni gikufise mu isi y'imwemu uzwi ko wishimikije amen nuvuge ngo Bibiri ivuga ngo turabanesha okay abanesha hari haho baba babanje kugira ngo bakire uko kunesha shiramo rya jambo rivuga ngo à celui qui peut faire abondamment infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ndabereka akantu kamwe kumbure mutarabona ukwishobora gukora ibirengeye cyane ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira byose nk'uko ubushobozi bwayo bugiriki budukoreramwo buri ntibigeze bavuga ngo nk'uko ubushobozi bwayo buri bavuze ngo nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramwo ca wibaza icyo kibazo ubushobozi bwayo bugukoreramwo wewe bungana iki icyo nicyo gipimo cyaho ugeze mu gukura mu buryo bw'impwemu ubushobozi bwayo bugukoreramwo bungana iki ni naco gipimo dayimoni agupimira ko umupfumu agupimira ko amasusi y'ubuzima bijya biza kugana bya bibazo bigupimira ko ku bushobozi bwayo bugukoreramwo ni bingahe wakiriye kuri Kristo kugira ngo nawe ushobore kubikoresha ibyo nibyo bariko baravuga ko kenshi ijambo turihenda tukibaza ngo ubushobozi bwose bw'Imana budukoreramo sivyo siko biri fata yuko Imana ari reservoir iri infini y'ubushobozi idafise igarukira umuntu wese muri twebwe aza kuvoma kuri iyo reservoir y'ubushobozi azanye ico afise ufise agakombe gatoyi atwara ubushobozi bungana nako gakombe uzanye ingunguru atwara ubushobozi bungana n'iyo ngunguru uzanye ikamyo atwara ubushobozi bungana n'iyo kamyo nuko biri n'ahandi ho nivyosobanuka ukungene ubushobozi bwose bw'Imana bwokorera mu bakristo bose hama bakristo bakaneshwa sometimes no ivyo kunda hamijamo y'Imana rikongera katubwira ngo ni wananigwa ku munsi w'amagogo inkomezi zawe zoba zari nke rero ntumva yuko batavuga ngo inkomezi z'Imana bavuga inkomezi zande zawe tu dois puiser sur Dieu mugabo wewe ni wabaraba ni wowe uhura n'ibibazo ni wowe ugwana Imana nivyo iri ngaho mugabo ikora bihwanye naho wayirekeye ngo ikorere umuntu ashobora kuba akeneye amafaranga yo kuriha inzu 400 kandi bagomba bamwirukane akaba akeneye n'amahera ya bus wowe akaza akubwira ngo wompa 2 vya bus ugacusohora mu mufuko ukamuha 2 vya bus mugenza wagacaza kubera ati mugabo nawe kame murasarisha none wowe umuntu akeneye 400 uri kuramuha 2,000 wo mwishura ngo iki nivyo yansabye ese ivyo yansabye ivyo vyinzu navyo narinze kandi nubwo ndo ndabizi atambwiye ngo ndakeneye ubufasha kuri ico kintu ndacho ndagikorako siko biri n'Imana nuko aho yiretse ngo ishiki irenge irahaganza mugabo aho utayire niwibwire ngo nina mwakira azoca akora byose oya hari utwumba wewe wiyugariye utegeze kubanza kumugururira nagira ndababwira ibintu bibiri
bidashobora kwihanganirwa muri iyo ntambara, kandi umva aho uzoja hose icyo uzokora cyose ibyo bintu bibiri utabikemuye muri iyo ntambara uzokwamuneshwa. Icya mbere na Apotre yakivuze ni ignorance, kutamenya. Satani atera umubebe w'amezi 2 akamuteza ingwara, wibaza yuko wazokugera umutwe, ahubwo wazokunyarutsa. L'ignorance n'est pas excusable muri monde spirituel. Icyo utazi n'akazi kawe baraguhitana. Umunsi umwe nihenze, hariho ibarabara hajya muri ville, kera iryo barabara ryari double sens. Rero hamwe nyine n'umuntu yagiye mu mawasiwasi yiwe, canja gukatirayo, narinzi ngo ndiracari double sens, kumbe sinaravye neza, hariho ka gasinye ka ntuca sinkase chadahagarani chef na mahoro wewe wona mbona kubagiza amakosa ayega chef wewe ugushiye muri sansinike nikuri ntavyo narinzi ngo ivyo kutabimenya ni gwawe waciye mu makosa. Umvise ivyo kutabimenya ni gwawe no mwisi mwe munuko, ivyo kutabimenya ni gwawe. L'ignorance n'est pas une excuse muri monde spirituel, non. Oya, gusa ubuntu bw'Imana ico bukora burakurindira ukaba expose kuri iyo connaissance, hama bugaca bwirutira. Ubaye expose kuri iyo connaissance ukayumva n'ibitego ndababwira byo kuza bantu uno munsi uravuga ngo ndiwo kwa Apotre Kevin, uno munsi uravuga ngo ndiwo muri Cierge, umenye yuko baguharura ko ubumenyi bwose bwasesetse muri kino kibanza, ingomezi zose zasutswe muri kino kibanza, ubushobozi bwose bwasutswe muri kino kibanza, barabiguharura ko nk'uwabironse, kandi biza bikwishuza nk'uwabironse. Isi muhemu ira isi muhemu nishishitira, isi muhemu n'ugwembe, nirenza ko ninzatsa ku itegeko rihari. Ngo Imana iravyo, naho Imana yo bivyumva itegezwa kwa aplika kuko niwe yavyishiriyeho. Amen. Icya kabiri kiri ntayegayezwa batazokweexcuse ko ni faiblesse, kuba umunyantege nke. Iyo barakujya bwa mutsima, kandi ni Imana nitabara kuko yari responsibility yiwawe. None igihe reka namwite gutyo, muka Adamu Eva inzoka imwegera, Imana ntiyabona, Imana ntiyumva, kuki atana kimwe yigeze ikora, kubera Eva yari yarabwiwe n'umugabo wiwe Adamu. Ikibitwereka niki nuko wenyene yishuye ijya nzoka ngo mugabo Imana yaratubwiye yuko igiti cyo kumenya iciza n'ikibi tudategerezwa ku, yarazi itegeko. Rero ahisemo kurirenga, ni Imana ntiyintervene, ni wowe uhisemo. Rero nawe ni wahitamo kwirengagiza inyigisho, ubushobozi, ubuntu Imana ikirasuka, ni wowe uhisemo. Mugabo umenye ko muri kazoza bazobikubaza, bazobikubaza nk'uwabihawe. Ntibazobara ngo urumva ngo bazobikubaza nk'uwabihawe. Iyo wabujijwe n'akazi, dufata imvu zumvikana, wabujijwe n'umuryango, wabujijwe n'ikintu cyumvikana cyane, kuza gukurikirana inyigisho canke kuza mu materanire kanaka, ndiko ndavuga ibyoroshe mumva ngaha, nizihe nkomezi udeploya ushira mu ngiro kugira ngo wiratrape. Ko benshi muri twebwe ngaha asivye inyigisho, asivye igikorana, pourtant basemereye bati azo ari ubushobozi bw'Imana gukira kugira iki, muze mugabo bigashika gasiba, umengo ntacabaye. Na nuko baza muri media ati mbega mwaragize enregistrement muzogishira kuri YouTube, nijyari murambwira nanje nkurikire kugira ngo nakire ivyo mwakiriye. Nta numwe agiriye effort. Kubera iki? Ntuziko bijya bahawe, bijya byatanzwe, bijya byasutswe ujya munsi babiguharura ko.
hari ibintu byinshi no musi turasengera Imana yamaze gusuka muri kino kibanza. Hari ubushobozi turarondera Imana yamaze gutanga, mugabo siho wari uri ntiwitayeho kubimenya. Imana icinuma narabitanze. Nuko biri bagenzi, ntitwibeshe. Reka nkoreshe iryo jambo, le monde spirituel est sans pitié. Nta mbabazi, hageze gukata irakata, hageze gukubita irakubita, hageze guhana irahana. Mbese ndenze urugero gatoyi, mugabo niko biri, hageze no kwica irica. Pani man monde spirituel icagezwe yashizeho kirashobora kukwica. Ngende ku icyagatatu nuko aha rero pay attention, hariho abantu n'ibintu n'amahanga utegerezwa kugwanira. Hariho ibintu, hariho abantu, hariho amahanga, hariho imigwi y'abantu azeye kurindwa no gutabagwa. Nawe mugabo uzoshobora kubikora ni wakomera gusa. Nimuraba Yefuta bene se bakimuta, nawe nyene yavuga ati nukuri navuze kuri maraya none ngiriki, niba bantaye barantaye nta kundi. Mugabo umunsi yagiye kugwiza inkomeza akamara gukomera, yaciye agaruka ari ushobora kunegosya nabo d'égal à égal. Abavuga ati ivyo mu mpaye ndavyanse, ongerako mutongeye ko sinza, kandi barabimuhaye. Kubera iki? Yaramaze gukomera. Ntushobora kuzogwanira umuryango wawe, ntushobora kuzogwanira entreprise yawe, ntushobora kuzogwanira uruvyaro rwawe, ntushobora kuzogwanira kazoza kawe udakomeye mu buryo bw'impwemu. Ntibaguhende. Bazabwira ngo 12 méthodes pour arriver à ta destinée, 12 méthodes pour être béni, 15 méthodes pour voir la manifestation de Dieu. Uzobikora ntibizoba kuko wewe ahuri ntibizaho. Imana nikijuju. Abantu si barongora Imana niyirongora abantu. Imana izociza kubera ngo profete naka ngo yavuze ngo ibintu bitanu uzokora ngo Imana ikikwireka. Imana wibaza ngo ninde? Imana ni Imana nyene, ni mu rurema byose, irengeye byose. Uce wiyumvira yuko iyo Mana yoce ivuga ngo kubera profete naka yavuze reka yambaye isuka we rero. Byashobotse gute? Byagenze gute? Rero menya ko hariyo byinshi. Menya nk'abantu bo mufise abana ngaha, abantu mufise nk'abana ngaha, nimba utariko urakovya ngo ukomere, nuko utaziko ibyo uzokweshuwamo byose, ibyo uzohusha byose, ibyo uzonanirwamo byose, ibyo utazoshobora byose bizoba counted on your children, bizoharugwa ku bana bawe. Isi y'impuhemu ifise comptabilité compliquée mugabo iri droit, itigera yihenda. Byama byandikwa. Numbwire ngo urumva ngo je ngo byarashitse ngo ndanyerera ngo iki nibiki ngo mugabo ngo abana banje ngo dukotagereza kuba preserva mon ami, utihanye ngo ukure nabo nyene bazogwa muri ico nyene kuko byaramaze kwandikwa ahantu. Hari ikintu abakristo twihendako, turabwirwa neza kandi twarigishijwe kandi nivyo yuko amaraso ibya karande byadukurikira kera bitagishobora kudushikira kuko ubu unye twavyawe n'Imana, dufise amaraso ya Kristo muri twebwe. Nivyo twese turacemeranya. Mugabo guhera igihe wabaye umukizwa, nawe urafise uruvyaro gukomokako, amafuti uzokwinjiramo ayo ntazohava utayakuye, azofata abana bawe. Numva ni linye yahindutse, twavuye muri linye yabadata tuja muri linye mu ruvyaro rwa Yesu. Muga muri ugo ruvyaro rwa Yesu ni yindi nzira, nurundi ruvyaro rugenda nagonyene rukurikirana rwisubiriza, mu gihe wewe winjizemwo igitari cyo kica kibandanya, ntibiherera kuri wewe. Rero nico gituma utegerezwa gukura, kuko wewe ibikwene nako si wewe gusa, ariko ibikwene nako harimo byinshi, abantu, imiryango n'amanasyo. Amen. Icakane twegereza kurangiza, nuko dutegerezwa guhagarara dushingira intahe Kristo. Yesu yavuze ngo uzonshingira intahe imbere y'abantu, nanje nzomushingira intahe hehe? Imbere ya Data. Ico kintu benshi biyumvira ngo kizoba wa munsi w'iherezo gusa, mugabo ico kintu cyama cabaye iminsi yose, kuko dutegerezwa guhagarara mu kuri.
hama nawe tumaze guhagarara mu kuri agacahagarara imbere ya data agapleda ti ujya muntu ihagaze mu kuri mutabara. Wa muntu yavuga yahagaze mu kuri avuga ati jewe simvuma jewe sinihora Imana izomuhora. Yesu nawe acahagarara imbere ya Seti uriya muntu mushumbusha umuha kandi kazi kuko yararenganijwe kandi yarakubashe. Ikindi naco mwandika ku murongo Matthieu 1 Timothée 3:15 Bibiri tubwira ngo ishengero ni inkingi kandi n'icishimikizo c'ukuri, la colonne et l'appui, le soutien de la vérité. Ni ishengero nawe utegerezwa kuba inkingi n'icishimikizo c'ukuri muri inosi. Mugabo ivyo ntubishobora udakomeye mu buryo bw'impwemu. Ibiza kuguhungabanya ni vyinshi, ibinyoma biza ni vyinshi, ibiza kugukura muri uko kuri ni vyinshi, udakomeye ushobora gushikama. Icanyuma ndanyarukije ku mwanya wagiye. Icanyuma arico ca gatanu gituma le pourquoi utegerezwa gukomera mu mpwemu nuko ari itegeko ry'Imana. Muri Psalm 68:28 muhandike havuga ngo Imana, mu Kirundi ntibisobanutse neza, shiramo version y'igifaransa. Havuga ngo ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ni itegeko guhaye Imana itegetse ngo umunyenkomezi. Kubera utari umunyenkomezi ntizoshobora gukoresha ivyishaka kugukoresha. Rero nta shwa dufise, dutegerezwa gukomera kuko ivy'Imana yadutegetse idurindiriyeko, ivy'abantu baturindiriyeko, ivy'isi turindiriyeko. Ubutabazi Imana yiteze ko duzana mu bantu ntibushoboka, ivyo byose ntibishoboka tutabaye abantu bakuze bakomeye mu buryo bw'impwemu. Imana ibahezagire, muhaguruke dushima Imana. Haleluya. Reka wisengere usaba Imana ikwigisha ikubwire, explique ibirenze ibyo wumvise no munsi, iguhishurire byinshi kugira ngo ntusubire gusigara inyuma, ariko ugira umwete gukura, ugira umwete wo gushaka gukura, ugira umwete wo kwirondera, ugira umwete wo gusenga, wo kwisonzesha, gusoma ijambo kugira ngo ukure, kuko wumvise yuko udategerezwa kuba umunyantege nke ariko uba umunyenkomezi. Mwami mwiza, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kandi turaguhaye icubahiro. Mwami wowe byose warabigenye kandi byose wabitumbereje neza, nta kintu na kimwe cyo gusoba, nta kintu na kimwe wo kwihenda ko, nta kintu na kimwe Mwami mwiza coza ciyadukije, ariko wowe uzi byose. None kutuzi natwe turakwinginze Mwami mu izina rya Yesu Kristo ngo umwe wese muri twebwe umwereka ategeza gukosora, umwereka ategeza gutumbereza, gushimika, gushira inkomezi nyinshi kugira ngo ducika abanyenkomezi nk'uko bishize mu kanwa. Mwami mwiza ku muvyeyi wacu Apotre Kevin, Mwami mwiza yuko ku kwezi tukuvamwo turi abantu bakuze mu buryo bw'impwemu, udushoboze kugira ama strategie yo gusenga, udushoboze kugira imikenyuro yo gusabana nawe, udushoboze gupanga akazi kacu kugira ngo turonke imyanya yo gusenga, yo kusoma ijambo, yo kubana nawe Mwami. Udushoboze kugira imikenyuro n'imipango myiza y'ubuzima bwacu kugira ngo dushobore kubana nawe igihe kirekire gishoboka. Mwami turakwizeye kandi turakwizigiye Mwami, usuke muri twebwe inyota y'ijambo ryawe, usuke muri twebwe inyota y'ubwiza bwawe, usuke muri twebwe inyota yo kwama turi kumwe nawe Mwami. Turagushimiye, turahezagiye umunsi ugira kandi umwe wese ujane nawe kandi duhezagiye n'umuryango wiwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amashimeshi ku Mana yacu. Mugira umunsi mwiza.